Imana nihabwe icubahiro. Ndashimiye Imana ko inyemereye guhagarara imbere y'umugeni wayo. None rero tugira dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo ca Nehemiya. Muntu wese azingure igitabo ca Nehemiya. Nomero zo hasi 556. Nehemiya 8. Nehemiya igice c'8. Nomero 556. Turasoma duhereye ku murongo w'8. Havuga ngo umutwe w'amajambo abantu basomerwa ibyagezwe bya Mose. Umurongo w'8 babasomera mu gitabo cy'ibyagezwe by'Imana mu buryo bwumvikana, barabibasobanurira kugira ngo batahure ibyo basomye. Nehemiya icegera c'umwami na Ezira umuherezi umunyabwenge w'ibyanditswe n'Abalewi aribo bigisha abantu baraheza bababwira bose bati uyu munsi n'Uhoraho Imana yanyu yejeje ntaco mubabara kandi reka kurira, kuko abantu bose bariko bararira aho bumviye amajambo y'ibyagezwe 10. Maze Nehemiya arababwira ati nimutahe muje kurya inyama zinuze munywe ibisosa, n'abatagira ico bafise mubarungikire, kuko uyu munsi werejwe Uhoraho. Ntimubabare kuko umunezero w'Uhoraho arizo nkomezi zanyu. Abalewi nabo bahoza abantu bose bati nimwihorere kuko uyu munsi ari uwera, ntimubabare. Nuko abantu bose baraheza baja kurya no kunywa no kugemuranira no kunezeranwa akanyamuneza kenshi, kuko bari batahuye amajambo basobanuriwe. Imana nishimwe. Tugiye kubona ijambo rivuga ngo umunezero w'Uhoraho nizo nkomezi zacu. Nayo majambo dusoma. Abisirayeli Nebukadineza atera Yerusalemu, bose babajana mu kinyago, batwaramwo Ezira, batwaramwo ba Daniyeli, batwaramwo ba Nehemiya, batwaramwo ba Yosuwa, batwaramwo ba Zerubabeli, bose bajanwe Babuloni. Ubuhanuzi bwavuga yuko bazomarayo imyaka 70. Niko Yeremiya yari yaravugishijwe. Imyaka 70 irahera, mugabe byo gutaha birabura. Niho rero umukozi w'Imana Daniyeli ariko arasoma ibitabo yaserukira ku buhanuzi bwa Yeremiya bwavuga ngo muzojanwe mu kinyago mumare y'imyaka 70, hanyuma niyahera muzovayo mugaruka iwanyu. Nagomba nakubarire wamaze iminsi mu kinyago, uyu munsi n'umunsi wo gutaha iwacu mu izina rya Yesu. Uveyo dutahe. Daniyeli yaciye agenda ku mwami aramubwira ngo ibyavugishijwe na Yeremiya bivuga yuko imyaka 70 iheze tuzoduga. Niho Kura amaze kwima yaciye atanga itegeko aravuga ati abantu bose osifa kwa Yesu nibatahe, n'igihe cyo gutaha. Bari muri kubati n'igihe cyo kuva mu kinyago tugataha. Haleluya. Bava mu kinyago cy'ibyifuzo, bava mu kinyago cy'amajambo mabi, bava mu kinyago cy'amajambo y'ibitero, baca bataha basha kuvuga inkuru nziza i Yerusalemu. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuntu aza kuva mu kinyago uyu munsi akumvira itangazo ry'Imana, araza kubona igitangazo cy'Imana. Bava mu kinyago. Niho rero Kuro yaciye atanga itangazo, abantu bose nibatahe bagende kubaka ingoro y'Imana. Taha. Ahamagara Yosuwa umuherezi, ahamagara Zerubabeli ati nimuzunguruke ibi bihugu byose mubasaba ibintu mugende kubaka ingoro y'Imana. Turaduga Yeriko ya mbere, baduze bashika Yerusalemu, basanga igicaniro cy'Imana cyaramaze gusenyuka. Batotangura kuvuga ati nitwakubaka urusengero tudahereye ku gicaniro.
haleluya. Bari muri kumva isura wubaka igicaniro cy'Imana muri we, basubira kubaka igicaniro, ati ibindi byose tuzobikora. Igicaniro cy'Imana cyubatse, amasengesho ari muri twebwe, indirimbo ziri muri twebwe, kuko igicaniro cy'Imana nicyo bose zakwibimaze. Komba ya kabiri ikidugamwo Ezira, nk'umuntu aje gusubiza abantu mu byagezwe by'Imana. Ezira ngo yari umunyabwenge w'ibyanditswe, Ezira ngo yari umuntu w'umuhanga. Sifa kwa Yesu. Ezira araduka abasomera ibyagezwe by'Imana. Ikomba ya gatatu rero ikidugamwo uyu Nehemiya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko Nehemiya yari yasigaye i Babuloni. Sinzi uwuje aramubaza ati magakuru ki Yerusalemu. Haleluya. Amakuru y'ibya Yesu ubindumishe byose, imbaya imonzi iruti zindi zose. Yesu nashimwe. Bazane amakuru Nehemiya, Nehemiya abari i Yerusalemu bafise intuntu n'akabonge, indirimbo ntizikiri muri bo, amakorasi yarakamye, amasengesho yaraheze. Bahora batanga ikimazi saa 9 mugabo ntibagitanga ikimazi, bari bafise ikimazi cyo mu gatondo mugabo ntibakibikora, bafise ibitwengo byinshi. Sifa kwa Yesu, sifa kwa Yesu. Ngira muri kubatisira mu mwanya wahora, mugira ati mu mwanya wahora mugikizwa. Bafise akabonge, inzitiro zaho zarasenyutse. Ngira muri kubatisira wubaka uruzitiro rwasenyutse. Haleluya, haleluya. Inzitiro zarasenyaguritse, igituma batukana uruzitiro rwarasenyutse, igituma bagunga Imana uruzitiro rwarasenyutse. None Nehemiya ariko arasereva umwami, yaciye aca imbere y'Imana arasenga kugira ngo aseruke imbere y'umwami kumusaba nawe amwemerere kuduga kubaka uruzitiro, kuko Nehemiya yari yaduze ntuje kubaka uruzitiro rw'Imana. Sifa kwa Yesu, sifa kwa Yesu. Nehemiya aca agenda imbere y'umwami, umwami amwitegereje abona arababaye. Aca ati Nehemiya, ibi bintu uvyaduka kutahoroza ubabaye nk'uko, kuko carazira gusereva umwami ubabaye. Haleluya, haleluya. Carazira kuza imbere y'umwami ubabaye. Wabikuyeho ibi bintu, urashaka kubabara nk'uko uriko urasereva jewe umwami? Nehemiya ati nonezerwa gute kandi i Yerusalemu iwacu ibintu bitameze neza? Bambwiye inkuru itanezereje, bambwiye yuko i Yerusalemu ibintu byononekaye, uruzitiro rwarasenyutse, shetani yarinjiye. Tobiya bambwiye yuko ariko aragira ibintu bitabaho i Yerusalemu. Nonezerwa gute abantu batakiririmba, ingabire z'Imana zaramanitswe? Nonezerwa gute? Aca arafunga isura ati umwami amaze ati none ushaka iki? Nyandikira icete. Imana ibandikira icete mu izina rya Yesu. Nyandikira icete. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari icete cy'umubabaro umanye iminsi, umva itangazo Imana toterebo igiri kwandikire icete cy'umunezero sha. Abandikira icete, ati akiri icete aragisinya ati shewe ndagiteye k'igikumu, Nehemiya naduge yubake uruzitiro rw'Imana. Nehemiya caraduka asanga ivyo bamubwiye ni koko, uruzitiro rwarasenyutse. Na Tobiya mbere aca asanga baramuzanye. Uyu munsi umuntu yazanye Tobiya mwikunkumure, asanga barazanye Tobiya
baramuzanye sha kandi Tobiya yari umuntu banze bacumba ku rusengero. Bibiri ivuga ngo mbega ntimuzi ko imibiri yanyu ari isengero za mpemu yera. Mwacu usanga izo sengero za mpemu yera abantu barazanye ibindi barundamo. Tobiya na Sanibalati na Geshemu baca batangura ibintu by'iterabwoba. We Nehemiya wewe ucudusanga ngaha witonda. Warazi ko waragiye no mu kinyago twe twagumya turamashiga yaha nyene witonda. Mugana Nehemiya yagiye muri Nkema kabona Tobiya hari ibintu agifise yinjiranye. Ngiro muri kumati ibintu winjiranye bisohore utahane Yesu mu mutima wawe. Haleluya 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 haleluya. Ati Nehemiya wewe niwe uje kuba ku ruzitiro. Wewe Nehemiya akintu ati wewe Nehemiya mwijoro agacapanga akarere ka Busiku. Abanza arahagendura aramenya ati urumambo rwa mbere rwaraha, irembo rya kabiri ryaraha, irya gatatu ryaraha, impambo za basogokuru zari ngaha, byagenze ukunuku turaburana impambo za basogokuru tumaze kumenya neza aho zari ntizishobora kurandurwa turarara. Uwa mbere yatwaraha agahera ngaha akageza ngaha, ubundi yageza aha acapanga kare atumbiza rero nesi hagaturi inkota hanyuma muze tugende kubaka. Sifa kwa Yesu, sifa kwa Yesu, sifa kwa Yesu. Baca baragenda ku gikorwa. Hari umuririmbyi yataye ibikorwa, subira ku gikorwa, basubira mu bikorwa. Nehemiya akabagabo murabona ko Tobiya na Sanibalati na Geshemu arabamenja batugomba ku gikorwa c'Imana mwihende ntagire ushira ibigwanishwa hasi. Ukuboko kumwe mu gufatisha inkota, ibindi mu byambare ngaha hanyuma ukundi nako kubaki ngo bubaka bagavye, basenga bagavye, baririmba bagavye, kuko umwami yavuze ko azoza nk'igisuma. Niho Sanibalati yaciye ahaciye abona Nehemiya yamaramaje kubaka. Haleluya haleluya haleluya. Acavuga ati we Nehemiya uwaze turi kurubaka ndakubwira imbwebwe yoza ubwoba yorukubita umugere nawe ukaraba. Ivyo bintu uzobishobora Nehemiya? Wewe uriyangaje ibintu nk'ivyo. Nehemiya aja muri Yofe. Sifa kwa Yesu. Kwibomwe kwati subira muri Nkemu yera mu izina rya Yesu. Nehemiya aja muri Nkemu aramubwira ngo ubiriza ewe Tobiya na Sanibalati nabo muri kumwe, Imana yo mwijuru niyo izatuma bikunda. Imana yo mwijuru niyo izatuma bikunda. Nico gituma twebwe abasavye b'Imana dushirako tukubaka. Aca sohora itangazo ati sikia ewe Tobiya na Sanibalati, wewe na Geshemu nabo mufatanije Yerusalemu, nagutangaje nta n'icibutso muhafise mwebwe. Mugabo twebwe twarikomeje ku Mana, naho Gehenomu cozi uri ngunza ikizodukura mu kuboko kw'Imana, kuko yaduhamagaye yatwanditseko izina kandi yadushizeko ikimenyetso. Baca barubaka uruzitiro. Uwundi munsi bamuhamagarira mu kiyaya ati ngo tugire inama mu kiyaya. Nehemiya aramenya ko ari inama y'ubwenge. Avuga ati sinza namenye ko ari imigabo y'abadayimoni, namenye ko ari imigabo ya shetani, sinza abo biri kumwe ati shishikara mwubaka. Naho rero Nehemiya arangije kubaka, barangije kubaka. Haleluya haleluya haleluya. Baca bakoraniriza abantu ku kibuga. Bata abantu bari bagiye ivyagezwe vy'Imana, abantu bari bagiye amajambo y'Imana, abantu bari bagiye iyo bariko baraca, abantu bari bagiye uwabahamagaye. Haleluya haleluya haleluya. Abantu bari bagiye amasezerano y'Imana, abantu bari bagiye ivy'Imana yabavuzeko. Haleluya haleluya. Bari bagiye ko yavuzeko naho bazoca mu muriro izoba iri kumwe nabo. Bari bagiye ko yavuzeko naho inzuzi zosuriranya zitazobarengera. Bari bagiye ko yavuzeko ibafise mu kiganza. Bari bagiye ko yavuzeko umugororotsi azotabagwa. Bari bagiye ko yavuzeko yasanze amahoro. Bari bagiye
bakoranirize ku kibuga, hanyuma mwubake podiyumu iri hejuru yabo. Mwubaka podiyumu yari hejuru, bati mushe muhamagara Ezira umuherezi azi gusoma ivyageze, muhamagare n'abaririmbyi. Sifa kwa Yesu, sifa kwa Yesu. Kumba abaririmbyi n'abaririmbyi kundi igikorwa mwe murakomeye. Barabahamagara ati yamwe Abisirayeli mwese mukoranire ku ngoro y'Imana. Ngo baca bakoranira ku ngoro y'Imana, baza babumva ati turahaye kaze mukozi w'Imana Ezira nasubira asomere abantu ivyagezwe vya Mose bumve uko bivuga. Oh Yesu nashi bangahe bakibiteguye kuvyumva uko bivuga. Ezira arahagarara kuri podium abasomera amategeko Imana yahaye Mose, abwira ngo nduhora Imana yanyu, ntukagire izindi mana umbangikanya, ntugasenga ibishushanyo. Bagiye kuraba muri bo bagasanga ibishushanyo birimo, bagiye kuraba ko batayibangikanije bakabona ibyo bayibangikanije. Ubaha umunsi w'Imana bagasanga barahunyanze umunsi w'Imana. Ubaha so na nyoko bagasanga abana barakengereye abavyeyi, ntusambane bagasanga barabikoze, ntukibe bagasanga barabaye ibisuma, ntugatukane bagasanga baratukane, ntukifuza inzu ya mugenzi wawe. Bakaca akabona mu mitima yabo basigaye bagenda bagomwa ivyo bagomwa, barase gutumbera Yesu. Ngo abantu bose usomye hariya mu gice c'icenda bamaze kumva ivyo vyagezwe vy'Imana ngo barihana, batura ivyaha. Ni koko twaracumuye, twaragararije Imana, twarakikamye, twaravuze nabi, twarabeshe, twaratukanye, twararaguje, twarivye, hari ibiheko twagendanye. Imana itubabarire. Ngo bamara igice c'umunsi bariko baratura ivyaha. Iyo abantu bihanye Imana icinezerwa, kandi abantu bihanye Imana iraharira ivyaha, igaca ibatabara, ikabasukamo inkomezi, ikabakiza n'ingwara. Ezira umuherezi barigisha abantu, baca babwira ati ko mwihanye uyu munsi mwerejwe Imana. Ngirombe ko ati uyu munsi utahe werejwe Uhoraho, uyu munsi werejwe Imana, uyu munsi n'Uhoraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu munsi Imana irabakunze ko mukoze ivyo mukatu. Sifa kwa Yesu ko mukoze ivyo. Ezira carahagara, bose bariko bararira kubw'intege nke baguye, batuye ivyaha, agatumbiriza. Nimureke kurira. Oh haleluya, nimureke kurira yemwe Bisirayeli, nimutekane ko mwakuyeho ibyaha, ko mwakuyeho ivyo vyose. Hoterebo ko totakarabo, ko mwakuyeho ivyo. Nimureke kurira. Abaririmbyi baca baja mu bantu bagenda barahoza bati hora hora hora. Nico gituma twumvise indirimbo ngo dufise Imana ishoboye byose. Oh haleluya, tekana ati uyu munsi werejwe Imana. Nimureke kubabara kandi reka kurira, kuko abantu bose bariko bararira abumviye amajambo y'ivyagezwe. Nehemiya nawe nk'umukozi yahagarariye igikorwa c'Imana aca arahagarara, bamuha ijambo ati Nehemiya dufashe guhoza abantu. Maze Nehemiya ku murongo w'icumi arababarira ati nimutahe. Haleluya, haleluya. Nimutahe muja kurya, murye inyama zinutse, munywe n'ibisoso, n'abatagira ico bafise nimubibagire basha, muze kubahako. Mubahe birire, kuko uyu munsi werejwe Uhoraho. Nimubabare, nimusubire kubabara. Ndahumurije umuntu ari hano uyu munsi, ntasubire kubabara. Reka kubabara sha, Imana irakuzi. Naho uvuga ngo ivyanje ngo Imana yaravyirengagije, reka kubabarira bibi. Haleluya. Cyabwira ngo umunezero w'Uhoraho. Haleluya, haleluya. Ngo umunezero w'Uhoraho nizo mpamezi zacu, umunezero w'Imana.
mpawe iri jambo narigishijwe, kumbe ndamenya igihe cyose nzokumva mpagaze neza mu Mana, nkumva naho hozagitrose ntiyonyeganyiza, igihe cyose numva inkomezi, Imana izobinezerewe. Iyi Imana ikunezererewe ikigusukamwo inkomezi. Oh, sifa kwa Yesu, sifa kwa Yesu, sifa kwa Yesu. Iyi Imana ikunezererewe uzawumva ibintu by'amavuta. Haleluya, haleluya. Iyi Imana ikunezererewe uzawumva amakorasi yari yaragiye agarutse. Iyi Imana inezerewe wari ufise umutwaro ugomba kukunyikiza, umva agakorasi ngo rema ntiwihebure. Iyi Imana inezerewe wakoze ibintu biyikora ku mutima, uzawumva wari ufise ideni umaze amezi 5 utariha, ukazibona iratwenze sha. Imana ibatwengere mu izina rya Yesu, Imana ibatwengere mu izina rya Yesu, Imana ibatwengere mu izina rya Yesu. Ku kwezi kwa 4 Imana ibatwengere mu izina rya Yesu. Reka kurira, reka kubabara, reka gusuhuza umutima wibaza ngo bizocahe. Wewe nezerwa gusa kuko Imana uhoraho, Imana turi imbere inezerewe nitayaboneka iduha inkomezi, inezerewe iduha inkomezi kuko umwami yanezerewe acagaba. Muze murabe ahantu umwami ari, yasanze karitiye Kanama, shefu do karitiye yarakoze ibintu byiza, umwami akanezerwa acagaba. Osifa kwa Yesu. Ndumva hari abantu bagira abagabane acagaba. Umwami anezerewe, umwami anezerewe acatanga abana, umwami anezerewe acasinya amadeke, umwami anezerewe sha agukura kumubona akakujana ikiriri, umwami anezerewe ugakora ibintu bimunezereza, agukura ku isombe n'amaharage akagushira ku nyama z'inkoko sha. Umwami anezerewe agukura muri yebo akaguhereza bukare. Umwami anezerewe agukura kwa gasuzuguro akakwambika icyubahiro, abantu bose bakavuga ngo uwo mwami akunze, uwo mwami akunze, uwo mwami akunze. Hamani acagenda arabiririmba imbere ya Moridekayi kuko umwami Ahasuwerusi yari yanezerewe, aravuga ati uyu muntu yakoze ibi yahawe iki? Ntacyo yahawe, na bya bigira 10 yatanga ntacyo yarose. Ya mifuko y'isima yatanga ntacyo yarose, ntimwamuguriye n'akavangware na kamwe, yavuye mwukonye. Ntawe umuntu amaze iminsi asengera imodoka nayitore mu izina rya Yesu. Nehemiya arabagira ati nimutahe. Haleluya, haleluya, haleluya. Muze kurya inyama zinoze munywe n'ibisosi, musubire mu mavuta y'Imana. Nimutahe mwongere mu ijambo ry'Imana, nimutahe mugeze muhira mugemuranire, murabe ivyo mugemuranira kuko hari abantu bagemura muri misa akagemura ibintu bitari byo. Mugemuranire, mugemuranire. Umuntu akakugemura ubujambo bupfuye, wahajya urazigana urazi naka wahaguriye kostime sha ngo amanyamasiga yafise ngo Imana imushyiriye kwinyama. Wowe ugomba umuntu agenda uko yagenda kera atarasobanuka, reka share reka Imana yacu iba yacu. Mugemuranire ibintu bizima, umushyire Zaburi ya mbere, umubwire ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, aticarana n'abacokoranyi, aticarana n'abanyabyaha, mugabo kumarimbura ibyagezwe by'Imana. Uca umubwira uwo muntu ingene azoba ameze, ngo azoba ameze nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, ngo ibibabi byaco n'ibyuma, kandi ngo ashorera imizi mu mazi. Oh, haleluya, haleluya. Kandi ngo naho izuba ryokwaka, umubwire ko nuti naho izuba ryokwaka ati tekana ntuzokuma, Imana izoguma iri kumwe nawe. Gemuranira ivyo. Ubundi nawe umushyire Abifilipi 3:20, umubwire ko iwacu ari mw'ijuru. Musubire mugemura ijambo ry'Imana, musubire mugemura amakosi, musubire mugemura indirimbo, musubire mugemura amashimwe, muvuge ingene Imana yabatabaye, muvuge ingene Imana. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Tunafite Imana inezerewe ikigaba, inezerewe ikiharira, inezerewe icayishura imitwaro, inezerewe Imana ikikura abantu kw'ikori. Nasomye ijambo Abaroma 8:32 iti
itimanye umwana wayo w'ikinege, itimanye umwana wayo w'ikinege, itimanye umwana wayo w'ikinege, izoburite kutugabira byose muri none Imana yansinyiye n'uheruka kunsinyira ijuru. Wowe umaze iminsi udahabwa isezerano n'Imana, subira uza kubaka igicaniro iwawe, uhamagara Imana iguha amasezerano. Abalewi nabo bahoza abantu bose bati nimwihorere kuko uyu munsi ari uwera, uyu munsi ni uwera, ntimubabare, oya ntimusubire kubabara. Shetani ntasubire kwereka amagorwa, Shetani ntasubire kwereka imibabaro, akazima mwubatse ingoro y'Imana, akazima igicaniro cy'Imana mwagisubijeho, akazima mwumvise ibyagezwe by'Imana. Ibyo nyene mwumvise genda mubishyire mu ngiro, mubikore, kuko ijambo ryawe ry'Imana rivuga ngo uwumva amajambo y'Imana ntayakore wasa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi, ariko muwuyumva akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Ngo nuko abantu bose baraheza baja kurya no kunywa no kugemuranira no kunezeranwa akanyamuneza kenshi, kuko bari batahuye amajambo y'Imana. N'ayo majambo y'Imana abayumvise mwese, Imana ibahezagire.